Ibikorwa vyo gusanura ibarabara ry'igihugu inimero 9 birabandanya. Abenegihugu batari baki baba ku nkengera y'iryo barabara baramaze kubomora ahazoca iryo barabara. N'ibindi bikoresho bitandukanye byaramaze gukugwa muri ico kibanza. Abariko barakora uwo mugambi baremeza ko abenegihugu bategerezwa guhabwa imizibukiro bamaze kuyironswa. Ubu muri iki gihe amamashine y'ishirahamwe ryahawe isoko yo kubaka iryo barabara akaba ari karakora. Intambamyi yari imaze igihe yibonekeza yari amakambi hamwe n'ishuri byose biri muri quartier ya Ngagara bitari bwatange ikibanza, ariko General de Brigade de Police Jimmy Atungimana umukuru w'igisagara ca Bujumbura aributsa ko ata muntu numwe arekuriwe kwirengagiza amategeko y'igihugu. Mbere aranatanga ikiringo ntarengwa ko umuntu wese ategerezwa kuba yubahirije amategeko. Nasanze biriko birakogwa kandi neza cyane gose nkuko biri mu vyo tujeje kuza turaraba. Rero nkuko babikoze ahantu habiri ntihagoranye mugabo ntihari bwatangwe gukogwa. Ahandi hose harakozwe ariko hari hasigaye aho habiri vyakozwe neza kandi ngire ko ntera kamo na cyane cyane ko uno munsi tubitanguye narijya bari baduhaye iriyinga ko twaje kubikura. Rero ngo nagoma ntera kamo abatarabikora bace baja ko ubunyene babikure kandi babikure ku neza yabo ku mafaranga yabo, kuko niba tabikora iriyinga ntirizohera tutagiye kubishira mu ngiro twebwe nkuko babidusabye n'inzego z'inkuru z'igihugu. Twibutse ko ibikorwa byo kubaka iryo barabara biri mu mugambi wo kwagura ikivuko ca Bujumbura, bikaba biriko bikorwa n'ishirahamwe ryo mu gihugu ca Liban kuri Contracting Company.